Kureje naguhita nanzo gutwara ikusombe. Kusombe. Yes bakunzi wa Star TV 257 wa munezero nyene na gwa rukundo sindagutabya cyane ni Mr. Home Mr. Miteke Ange de la Capitale Mr. Recorder namaze gushika uno munsi mwantunye Minouche sindamuvumbura Minouche wenyene ahubwo ngiye kuraba nabandi ngiye muri Magic Channel TV murazi ko ari televiziyo dukunda cyane na cyane bizana ibiganiro byinshi na cyane binatwubaka bikanatwigisha uno munsi navuze ati Star Boy ngira ngende ndaba ivyo barimwo na cyane ko tubona badi ibintu byiza cyane ngende ndahashike ndaba ukuntu bakora ibintu byabo uko biri kose rero ntuje inyuma ya kamera guma kuri channel yanje ya YouTube Star TV 257 kugira ibintu bigende fresh ubona nabere umeze fresh Okay bakunzi ba Star TV 257 uko nababwiye ati Magic Channel TV televiziyo dukunda cyane kandi ikora vyiza cyane kuno munsi kwamaze kwashika na cyane ko tumenyere hakunda kuza bigeme beza bameze neza urabona no munsi nibo dusanzeho iPublic vipi ugo fresh umeze neza uyu nawe akora kuri iPublic TV tugende tumushigikire dukore sabone kugira ibintu bigende fresh nazanywe na Minouche ariko ubu nzomuzira undi munsi ramutse abakunzi ba Star TV basi ndabaramukije cyane bakunzi ba Star Boy na Star TV turabakunda cyane muri iPublic TV iPublic TV andika iyo andika Public TV tugira sabone kugira bigende fresh 257 tuje kumushigikira none mwigeme papa ni aje umeze fresh nawe uri mu cameraman wogira inyuma y'umukobwa nyene hari ariko ara present uno nawe ni Isoko TV mabuja bien umeze neza uri mu biki cyane ko tumenyere ngaha akunda kuzabike Isoko TV fresh akazi kagenda bien hari mu etage okay uko biri kose rero mubandanye munkurikirana no ku Isoko TV tugende dukore sabone kugira tubandanye gushigikirana dushigikira bigeme bacu mabuja umeze fresh niko fresh uraberewe urakoze ko wanyivya gastire uko biri kose rero abakobwa Gastabo uko biri kose murabona tumaze gushika mu bwami bwa Magic Channel TV televiziyo dukunda cyane kandi nanjye novuga ko nkundabe hatari no munsi Minouche yambaye agastyle kanje no are blanc turi ku ishuri oya kubera umeze neza ariko umeze fresh nawe abona cameraman ubona ndamwegere fresh kumenga ndi kure nibo ndibaza nisa ndibaza nibo Minouche umeze neza ariko ndameze neza nawe urameze neza Gastabo ndashima ameze bien nakavubu hani sawa uraza umuntu nakuvugana nakavubu oya sinzi incho bisigura Jera abantu bamukomboze bamurambuye avuga ati nakavubu burya nanye mfa kubivuga nakavubu bisigura ndabizi ngira bari fresh na cyane ngana imvubu ntoya bisigura ngira nakavubu ngira kakuze nyene karakomanda safi turamukiza abakunzi ba Star TV 257 n'abakunzi ba Magic Channel TV na cyane yuko hari abankurikirana basanzwe bakurikirana Magic TV n'abakurikirana Magic TV basanzwe bakurikirana Star TV abakunzi ba Star TV ndabaramukije nizere ko meze neza je ndameze neza n'aba Magic TV mwese nizere ko meze fresh ya Minouche no munsi uri kuramuraba urabona nyene ko hari umwigeme w'umu entrepreneur akomeye cyane komeye cyane bandanya twumva akazi ukora ugakora bien asante sana nje gituma ndabivuze uko bisigura yuko hari abantu benshi bashobora kukwigira ko bakavuga ati tugira dukore bino kubera wewe hari umuntu amaze gukora akazi nkaka akavuga ati nagiye kwigira kuri wewe cyane novuga yuko mu bantu batumye ngira influence y'aka kazi ni wewe biramaze gushika mu buzima bo navyo ko navyo nta uraza kubimbwira ego ariko uramaze guhura n'abandi ba journaliste bagenza babigema bakavuga ati wow Minouche rangira ku kazi ka kuno gakora abakobwa cyane urazi ko tudashaka kubwirana nawe curakiza ashaka gufana cyangwa gukunda ntabikubwira ariko bavuga ati nuwankuru ko avaremera ko guhiruka ntawo menye ntavyonzi Star Boy ubigirwa n'abahungu gusa abakobwa navyo bakubwira abahungu sometimes barambwire ndafise n'uwundi mupeta kwemera bamwita mu isaswa bakunda gupostinga ibintu kuri Fibi yavuze ati nimba ari umwigeme ariko arakora cyane ni Ange Minouche asante sana uko biri kose no musi tuko turakora kugira dushobore kugira ico twitejejemo imbere na cyane yuko abigeme bavuga yuko ari bo bakeneye akanoti cyane ndetse kuturusha hari ibintu byinshi mu nawe urabizi ko twebwe tuyakeneye cyane kubarusha dukorera byinshi dukenera byinshi reka nibara ugerageje kugira devi ku kwezi usanga bakoresha yangana gute nani nobwira no camene no casanga mbabaje ubuse kwera ko usanga konsoma amahera menshi kandi ibintu by'uburofu uno munsi turiko turakurikirana ibintu bijanye na industry canke entertainment baravuga ati abigeme birabagura cyane kuko bahura ni challenge zitandukanye ariko kuri Minouche
challenge si nyinshi cyane ngerageje kuraba jewe nyenda gukirikiranira hagufi wowe urazi ivyo ncamwe ko riga Starboy urazicamwe mugabo urazi kuzigira kuziprotege maybe imana niyimfasha ndazi kuzicamwe nyinshi ariko uri mu bantu nzi bo bagerageza kuzikingira bose ni imana ifasha mbwa sinovuga ngo nda ukoresha igama gute ni imana yonyene kuko je ngerageje kuraje n'isura yawe ngerageje kura kuno meze uri umuseriyeje byongora kukubwira ibyo byose niyumviriye maybe navyo nzi mugabo ibintu byose navuga ngo ntagira ama challenge yamaho mu bintu byose uretse n'akazi usanga mu buzima busanzwe iki famille biki gasanga bya famille bice bikutana akazi kawe tuvo mugabo urumva ibintu byose ni imana ariko nibazi ko ibintu bya famille ko idashobora kuza gukora kano kazi oya baravyishimiye muhira ni bien sikuvuga ngo baravyishimiye mugabo urumva ntaco bitwaye as long as ndonka kanoti nipfuza bizoshika mu buzima dufate muri future uvuga ati nje Minouche ndahagaritse kano kazi reka nje mu bindi bavuga ngo igiti kiruma kikabisi kindi ni urasa office ariko nshatse kuvuga Starboy tureke jewe gusa nawewe ejo hazo tundi dupeti twimiriro turusha turaza turwa bavye tukaguma uraza aba journaliste tuzi aba journaliste bari abajournaliste kitire uraza abo peti ni baza babazanye ibindi bihishiriza ivyo tuko turakora mugabe ibindi biri vyiza genre kandi barabwa n'abakina babandi bangana genre tuko turarabwana n'abatungana bakunda ibi abapeti urumva nabo bazobaye igatubaye kugira abandi baze babeho c'est ça donc sigura ko ntituzokwama turi Starboy na Minouche kandi iyo uri kurakora vyiza ntubibaze ko mise uzokwamukora vyiza c'est ça uko biri kose menshi kugira dukore buno buzi hariho abajenera n'umufootballere abaye mu coiffeur naragize narakoze vyinshi kuri Minouche apari aka kazi atarashika muri kano kazi wari usanzwe ukora iki nicyo ikintu waruzi tarashika muri kano kazi nariga nari kwishuri yego kuko ibinabigiyemo mejeje university ariho ngishikana na vacances nagize mu mezi abiri ya mbere nari ntanguye vie privée yawe yari imeze gute apari amashuri kuko iyo tuba turi kwishuri tuba dufise n'ibindi bintu dushobora gukorana cyane cyane ko abigeme muraronka ubuzi cyane kurusha twebwe abasore oya vraiment nta kandi atari stage nakoze nta kandi kazi navuga ngo nakoze ibindi wasanga ari ibintu byo gufashanya famille niyo dukora mu kabari oya sinigeze hari gusa bijya bisanga muhira nk'ubu ugasanga umutonto afise resto bijya rero usanga bavuga ati okay genda muri vacances Minouche byarashitse nyine urakora muri resto amahera oya antuka bakiriya baraza ari benshi bari ivyo muhira abari ivyo muhira sikuvuga ngo yaramahera ntiyari amahera yiwanje bya binye nabari ivyo muhira ntabwo ari amahera ngo yiwanje ngo shira ku mufuko byo muhira uvuga ati ego ni harenganikira tuhajya cantora cingura genre nivyo muhira mugabo gukwezi guheze ngo mpamahera oya sibijyaye nivya bindi buri kuri kese ukakira amahera mugukabuzi yuko vyose uratanga hama ico kende ugatora mu majambo make tuvuga ati ubuzima bwa Minouche kuva kiri umwana nta challenge y'akazi kagoye cyane yigeza cyamo ku buryo yonaruha akababara ukabona ati umuntu vraiment yababaye oya akonagira ubu niho nkuze kiyagiye nari mashuri ubu niho nkuze niho ngira nzohura nabwo nari kwiga vacances bya bindi nyene bya vacances usubira amezi abiri usubira ku ishuri nta kazi kandi na cyane cyane umwe wa journalist bamaze gutembera ibihugu bitandukanye dukuye mu Burundi like Burundi mu Rwanda hari kigandura kumpita nyene oya kwisavye vugeje ko none uko mvuze ngo mu Rwanda basi tuje mu Kiganda umbwira ati ndagukunda mu Kirundi gusa ngira mu Kiganda eza n'Igifaransa point Ikiganda ntacho mu Burundi shaka icongereza Kiganda ntaconze Ikiganda ntacuze je nashaka umbwira ati ndagukunda mu Kiganda ndicongereza ni ikiwe ushaka acyangwepa uko biri kose murabona kumena Minouche baramunsabye kwenda muzane kuri Star TV 257 ukabona hari ikintu ntamubajije bisigura yuko bitokunda yuko akishura cyane ushaka ndakubaza byose ga Minouche jewe Starboy ndamaze kubona ama interview ukoresha abakobwa ndamaze kubona ukuntu binjirira babaza ibintu imitego byinshi byahatari bon nisije novuga yuko yaheze ndazi nawe ntugishaka kwikiza kandi yarabaye trend cyane aho yireke nico gituma navuze ati ndazi yuko yatabishaka yireke nabonekewe waboneke uyo yireke Minouche urumwe novuga yuko uri kurakorana cyane cyane mu kuzana ibiganiro vyigisha murambona Renine akaza nyene mukigisha abantu mbega bijya Ange uri kuraraba bijya biganiro ukora
mbega kugira wiyumvira ati jengira ntanguze kino kiganiro byagushikiye gute byakujemo gute byagenze gute kugira utanguze project kijya kiganiro je ntangura gukora Magic TV hari ukuntu nashaka kuzana ibiganiro bituma ntiruka inyuma y'umuririmbyi ngo aguma ngara ko uzogaruka ejo ariho havuye ajya ama open mic ama quiz so kwera gupona n'abajama hariya muri cast yacu kusanga mukinanira hari turigara twishikona kandi rero kwera kwicara iyo wicara nabo kumviriza inkuru ziba zihari uba wumva yuko ari ibintu bikwiye kuja ahantu habona ivyimviro biba biri mu bantu bimwe cyane ntangura rero gukora amadeba n'abajeune kubera amadeba nkabona ukuntu abantu muri commentaire bagira ivyo nivyo kweri genre bikaba bagakuramo ikintu bakumva ingene ikintu cyacu cyose ko ubuzima tubayemo ngaha ingene babivuga ko donc bijya bica bivamwo kuraba eske sinoze ndaraba nibindi vyose ndabe ibintu cancane ibisuje bihari abantu batinya ariko hari abavyigiye kuko iyo ukoresheje abajeune usanga bavuga mugago usanga afite na za terme zazindi kandi savyo baba barigi mugere nka bari nine na ba Beni kuko baba baravyigiye bafise genre bafise ubumenyi nk'abajya bari sawa komsa nka baba jeune bahora baraba vya bindi iki bakumviriza n'abavyigiye genre impanuro zawo naje mbatiko ndigahaye biramaze gushika nk'umuntu akakwandika akakubaza mu vyavuzwe akakubaza minushe mbwira kino kintu kubera yatinye kubwira uri yare nine agacaca kuri wewe yego hari ngiye bantuma ngo nguramubwira ngo azodukorere kuvyerekeye ibi azotubwira ivyerekeye n'abandi banyandikira nkuko umengo ndi umukoci azomva ari umudada yanyandikiye isayiyo gumisha nshaka kumanure mungu dukunda nibi ndavuga guys kandi rero histoire ikomeye cyane man niko no bivugira ngakora wa YouTube ndavuga mananje ibintu ndamuhanura iki unda gusavye minushe ugira icumbwire nkori iki ndavuga ati karabaye tireka ndakubarize ngo nagiye ni wewe tireka ngo basi numvuga izina nto yasina kuvuga izina je ndavuga none abantu batanga kumengo hari ico nzi kandi nanje mba ndiko ndiga wala mwisanga mu bintu byose bamaze kugutuma ico kirimo mu bintu maze kugusetsa bakumva nyene wose kari kudatwenze nyene ego urashobora guseka ikintu atari uko kigaye ugagiseka kubera umenga bagikubaje nawe atacuze ego ntaco narinzi kandi iyo histoire yiwe ntaco numva no hanura kuko byari vyarenze vyari ibintu nyene biri too much nyene ibintu nk'ivyo ya uno musi tuko turavuga Magic Channel TV ni television kandi ni nini kuko mufise studio ndetse ubu unyemura aba journaliste babiti mbega uzozana abandi cyari kugira nyene ubuzi tubandanye kubugwiza aho yareka babiri ndabahembike ushaka usubire kugira vya bindi wazuragira kwa Isaac Jawigere bimwe vya Isaac wapi bon biravya akazi kacu nigakeneye abantu benshi urabitsi na nigakeneye ariko bagusaba akazi bo ndazi ni benshi na cyane cyane ko abigeme beza bo ntibabura kwandikira message ati turakeneye guzi basaba stage mugabo urumva hari gihe urabati ego ndamuhe stage ntanibibi mugabo stage yo umuntu akora akaca agenda n'isoko kuri TV ali nico mugabo nikindi kimwe umuntu aza shayiriga ubusa canke agira iki donc nashaka kuza kwiriga ubusa yaje muri stage tuteza kumugura icafungura tuteza kugira iki twe ntatwarigiye tuja muri crise man tukiriga ubusa tukapowa mugakuko tuko tukora ivyacu usamfisha ubukatira turafungura ho mwijoro hano naso mugabo urumva yari uwundi wa high stage akaza ntumubwira ngo buriye ibintu byifashe nabi twiriga ubusa no munsi nawe birakubabaza umutima genre kuko wewe aguma abona umengo wewe urahaze wabwize ubibona tuva hari imvo nyinshi urumva okay iyo tuba dukora ngaha anye tukaja mu bundi buzi hari igihe usanga aho wahora ukora ugasanga ni munavugana ndetse ugasanga baranakubrotse nta n'imigenderanire myiza inahari kuri wewe aho wahoze aho wahora ukora ubuzima bumeze gute murayaga bien ubayeho bien kuko no kumva ndavyishimiye cyane numva umeze fresh urazi kuri umujama wanje okay bimeze fresh nyene wewe bimeze bien bimeze bien na broke wako bon jewe starboy je naso jewe meze bien na mabifu ngira kuko ndibagira cyane n'ubunye naha uva ngahayo unkoreye akantu
kakankorera ndagushavurira Starboy nijoro ryose cyane nejo mugahijya ejo nakiponze banibuka usanga umusitwengera biba vyaheze mana n'abandi habuze iki kugira bigende uko oya navyonse mugore umva nanje iryo shavu siryo kuko ico gihe mwo mwanya mbashavuye vyatari sana mugabo vyarenganye bijana umwanya kwa Minouche sinshaka kumenya umwaka wavukiye ko ariko ndashaka kumenya amatariki n'ukwezi wavukiye amatariki n'ukwezi ushaka umwaka none nuwo bimbwira se ni le 1er février le 1er février twese turaba février je le 14 février nawe le 1er nasikote no mu février ni je nugure na Santa kwa Isaac kubera iki kwa Isaac genre niho abantu bamuzi ucubibuka uko bikose turi kumwe na Ange Minouche aha turi muri Magic Channel TV Ange Minouche ariho keke ariho Scott professional hari inyuma ni dread ariko arafata image imeze bien novuga ko ikiganiro twagiraniye byinshi novuga ko twabiyazi ariko n'ibindi tuzoyaga ni mwantu tuzogenda kugira tubazanira ibintu bimeze fresh akajambo ku bantu basanzwe bakurikirana Minouche mbega ni yahe surprise bafite kuko abantu babifuza kumenya ati mbega ejo Magic TV zo bimeze gute mbega ejo Magic TV zo biri kuratuzana ibintu bimeze gute ni surprise nyana urabivuze kandi surprise zamaho muri Magic TV abantu bahora babibona kandi musigaye mbona muzana utuji turiko ububoro nyine yeah man donc surprise zamaho nibiganiro bishaka uzenzo ndaza basi kuza ndasaba ibiganiro ngabwira cyo ninora kaji za tuzimana umuntu byejazanye hajya umuntu adakoze ikiganiro rero ntimwomo oya turamo nawe cha tuguha mukanya mugabo urumva abantu barubwiye mbwira abantu ba Star TV canke cyane ba Star TV ba Magic bose ni reka mbe ku ba Star TV aba Star TV vraiment big up sana muri abantu natawe yuko ikintu mushigikiye mugishigiki antuka mufise ingufu zidasanzwe ba Star TV yes of course ari nayo mpamvu mpora nibaza ati sha hari umuntu wese agira biyo kuko aba Star TV bari bafise ingufu nyinshi hari ukuntu nyene denku baduze genre ndavuga ati bira singuvu nyinshi kurusha handi uravye handi ukuntu ibintu vyagenda bafise impwemu nyinshi bafise impwemu mugani wa jusqu'aye ya big up sana Magic TV namura siko ndabakunda cyane natiko ndabubaha muri aba boss banje no kuvuga nze gumambandanya kugira ngo ndabanezereza yes Minouche wo guhitana ngaha nkeje akavuga ati Minouche ngira ndamuhitanira mutware kuri resto mbega hagiye ujya kuri resto isanzwe iteka iki na cyane ko tuba dufise imfungurwa dukunda araho usanga bita ku mpene kwigufa kuki mu buzima bwa misi yose ukunda nakunda ubugari buryoshe misigure je naguhitana nzo gutwara ikusombe kusombe ndajaye reka ndagushimira nje Minouche urakoze cyane Star okay mani guhezagire kandi utera imbere uko nka kwandureko amen okay twese uko biri kose rero twari kumwe byari bimeze fresh ikiganiro cyari kimeze bien ivyo twayaze ni byinshi ariko nibo utabikunze wihangane kandi namamvuga ati kunda kazi ntukunde je ntukunde Minouche kuko niwakunda Minouche akazi kiyo kakononekara urumva n'ikibazo je rero ntunkunde kunda akazi kiwanje kugira kanyinjirize ndonke ni nagahumbi ka déplacement kugira bigende fresh cyane ubutumwa tuba dutanze kugira ubandanye kububona buca kuri Star TV mushigikire rero utarakora abone ikore uje no kuri Magic Channel TV novuga yuko bari imbere cyane kure ariko ntihabuza aba abone bo kuri Star TV usanga kuri Magic Channel TV batarababone uko biri kose rero mubandanye kudushigikira Ange Minouche mushigikire n'umusari ngaha ubuzi bwose azojamwe muze mubandanye mushigikira kugira bigende fresh ni Mr Home Mr Recorder bye bye tori chance basi ejo nenzo guhitana tuje kwisombe twirire n'agaciti